mwarimu n'umuntu wa mbere wo mu besi kuhere ku ntango zikagwere uyo buri gihe turakina ndabokindira abagaheza abamugamira ndabaye example turakina ikime ukina sezo yose amasene yose nakinye nani megeza posting zavre nani megeza posting Shakira wewe ni ibi bintu byose navyemera kwanza agushira mwasha je navyo tuzi naje bwari agushira mwashaka agushira muri film ashaka sasa nawe mahera okay mego ngura yuko film ari good duko kupigana nushona jewe nushona mugabo wagasugura na ngubo kubitse abantu twaganiza ibintu cyuba kuva n'inzuru urimo na faraha rero nyanga we pese bo braze ne asoni ya nyuko none ushaka message nje kuyikina ngini gaza kuzakora yakora amahera je umwene manze mbiri akeneye ikiwe uramwemera my dear mugabo wamaze muteranye ubeshyi bwanyu ngaho ndagukubite ubwo wese twaraburanze uyu muntu je ndamuzi sinza kuvuga ko namuzi mugabo hari ikintu kimwe tugomba dutahurana filime kimwe ku kindi ariko aravugira amajambo twarayikoze nibaza ko episode zasohotse munsi murazizi mwabazibonye zaraciye kuri telede nazisije kuri page yanje hano izindi zikurikira n'izabonetse sicyo kwagisha maze mbiri ndakugira kandi nibaza ko kino kintu kitategereza kuza ngaha muri Conference de Presse niba warafise ikibazo ayo yose na media wayasanga mukaje yabwira imari uravyumva mu bisanzwe nuko kimwe ku kindi episode twarazikoze hanyuma hasohoka 8 twari dusigaranye episode zika 19 zategeza kuzosohoka nako 11 zagisigaye kwa za 19 hama episode 11 zagisigaye twagize ikibazo zirafudika mu mashini zifudika amasaka naho twagishise hose hama kireka udushaka nda kwiposting rero je sinumva yuko umuntu atibonye muri filime yafuditse nanje nasize mu mitahe irengeye miliyoni 10 yote zanga muri Conference de Presse akanyagiza ko nimweshi ndimubashi kubiki kandi bitabaye ndashaka kiza abandi zabonetse izo ndeza furitse kubera basi bipfuza ikibasi nyene wose babimenye ububasi bwawe bw'amanyanga zaraza none ariko abateri mu by'amadrama yangize aje postinga he nizacu by'amanyanga iki nawe adobisirawe bugane pembe Onano yake ndari ya sigurira abantu ngiriza Jeffiske president no mwari mwingo mwari bien bien sina kurete nawe mwari mugani sikupiga bien bimeze gute famba kubera gahinditse iyi filime intare ni filime yakozwe mu buryo bwemewe n'amategeko nta mukinnyi n'umutari sinane bivuze jewe mwari marabizi iyo mbwa yimbwa iva hivuye n'iziri mu yateguwe gute ikaza gutona press conference waze amafaranga bashyize ngaho aya mwari mu ngaro mugashino ubwo
ukananirwa guhagarara uvuga ijambo umeze ibi nje ndakunda amafaranga yiwanje filime yose yarakozwe uhageze twumvikanye ko atakule orora sinzo batanga wose amafaranga arifanya iki sikiliza kwanza Famba reka si byiza bazayishurize reka yishurize Famba mureke yishurize Famba yishurize ntaco mureke yishita amahera yiwe reka ndabakengurukire byimva mutima kukunwa hedi byanyu byose mwako murakora mukamwaje muri kino kibanza kugira ngo muntega amatwi bibaza yuko uno munsi singiye kubarambira kubera ko ngira nzoro umwanya munini yo kubarambira maybe uno munsi ariko atari no munsi mukwibaza muti rero ni igiki cyatumye no munsi nkoranya abanditsi n'abanyesha makuru kugira ngo tube muri kino kibanza atari n'ikibanza dusanzwe tubamo misi yose misanzwe je nka mwarimu Auguste nariyumviye ukuntu noshobora gushikira buri TV cyangwa buri kinyamakuru cyacu cyose ndagisanga kimwe bwacu mbona menga ntivyokunda na nyarijya ibikorwa tuba turakora rimwe na rimwe dusaba umwanya munini kandi namwe kamufite indi mirimo muri ko murakora n'indi migirwa kumbure muri ko muragenzura na mushiramo igufi kubw'ivyo rero narimaze umwanya munini ya cyabintu ndiko ndabahereza musanzwe muzi ko ndumukinya w'amareresi nkugira kandi nkategura amareresi rero bivanye rero n'ibihe nabaye mu byo gutegura igikorwa nariko ndakora nari niyumviye ngo ni gute nashobora kwashikira kugira ngo ndababwire ko hari ikintu runaka ngomba gushikiriza abarundi n'abanyamahanga banashaka badukurikirana hanyuma baheze bamenye yuko hari igikorwa runaka rero kubw'ivyo niho nafashe ihangiye y'uno munsi kubatumako mwese kugira ngo tuganire hanyuma mweze namwe mwishikirize abandi na cyane cyane ko twatwifuza yuko ibikorwa byacu mubishikana kure ngo bize bitume abantu basubira gutahura ibyo turiko turakora kubw'ivyo rero nkuko nababwiye ko nabarambira aba bantu bari kumwe nanje n'abandi mbona bari hari inyuma kumbure ngira abagombe bashike ngaha bafatanije kugira ngo dushikirize kino gikorwa twakoze nibaza yuko kumbure uno munsi sishima kubabwira izina ko muraza kuzibonera kuri cover ya filme rero umwe wese muri twebwe ari ngaha peut-être arafise ico yahuye naco muri iyi filme nibaza ko ngombe ndabahereza umwanya nabashobora kuganira gusa muri rusangi comme conclusion yatumye no munsi muba muri ngaha nabatumye kugira ngo nshobore kubasaba ubwa mbere mumfasha kugira ngo kino gikorwa twakoze twebwe ubwacu dushizemo ingufu n'umwanya hamwe banashaka n'umwete kugira ngo nabo gishikiriza abarundi twagikoreye na cyane cyane ko twe tudakora filme kugira ngo izo filme zacu tuzigumane no tuba dufise filme twakoze kugira ngo ibinyigisho ku bantu kubera yuko objectif ni kwigisha abantu kandi no kubanezereza na nyarijya arico gikorwa cyo tuba turakora rero kubw'ivyo nagomba rero nshingiye ko ndabasaba kugira ngo kino gikorwa mushiriremo ingufu simvuze ko abandi mutabashiramo ingufu ngabo ndasavye jewe muzogishikane kure kugira ngo giheze gishikire abo twatugeza kugihereza murakoze amareka mu mwanya abandi filme Tara Ntare je suis acteur parce que nabigize umwuga je le Salim Auguste
Après le tourner le film intérêt, appelle-moi. Famba, tu es où? Je suis à la maison. Ah, viens, j'ai besoin à parler de toi. C'est le programme, shooter les films. Tiens, Darengu. Darengu, Kamoto, titi, Bushikanga, Kuriva. Parler ici à la Lichar. Parlez, Famba, j'ai acteur bien en comédie, c'est bien, c'est comédie, c'est bien. Le tourner, les films, parce que je les entendez, ce n'est pas problème. À la contrat, titi, argent, parce que moi je suis shooting, à la shooting, tourner vis à la maison. Amalare Nayari. So merci beaucoup. Film intérêt, le grand film parce que le film à la Imanuro trop. Merci beaucoup à la tout le monde, merci beaucoup à la journaliste, merci beaucoup à la caméraman parce que le trouver maintenant d'accord, il faut qu'il je ne forpande pas. Merci tout le monde à la maison, ils font très travail. Merci beaucoup. Ukora ijambo twavuga kandi murantunga navuga nayo munyakirire muri filime Intare ni filime nziza, ni filime irimo ubuhanga kwera umukameramani yitwa Chris Kijesi na umukameramani mwiza. Je narayiravye narayibonye uko nibaza ibyo twashatse gukora cyasohotse nko twabishatse. Kuri ivyo kimwe nagoma sabe abamenyesha makuru n'abanditsi twebwe dukora duha abantu hari ama message twe turatanga ariko ntavyo dushoboye gukora twenyene, akaba ariyo mpamvu twabahamagaye kugira mudufashe muze gutanga message natwe twatanze. So kuri ivyo nagoma sabe mu mwanya ubwo ko cyaza cover kugira mubone cover yo filme, kuko na cover nazo nyine ateye ubwoba kuko ni ikintu ciza twitondeye. Kuri ivyo nagomba sabe umuntu wafize cover ko yizana. Mwarimu n'umuntu wa mbere wo mubesi kuhere ku ntango cyakwereye uyo burigiye turakina ndabona abagaheza abamugamuza ndabaye example twakina ikime ukini sezo yose amasana yose nakinyi nani megeza posting zavire nani megeza posting Shakira wewe ni ibi bintu byose navyemera kwanza agushiyamwe je navyo tuzi naje Kamani agushiyamwe shaka agushiyamwe film ashaka sasa nawe mahera okay mwigo mvuga ko film ari good no bitopigana nushona jewe nushona umugabo wagasugura nangumo hunduze abantu twoganiza ibintu cyuba huve n'inzuru urimo na fara rero nanyanga nyonya weteze bobraze ne asoni ya nyuko bane ushaka nje nje kuyikina ngini gaza kuzokora yakora amahera je umwanya
manze mvirize Mugabo wamaze muteranye ubese bwanyu ngaho. ndagukubite Ubwo wese twaraburanza. Nisanze uyu muntu je ndamuzi sinza kuvuga ko namuzi umugabo hari ikintu kimwe tugomba dutahurana filime kimwe ku kindi ariko aravugira amajambo twarayikoze nibaza ko episode zasohotse munsi murazizi mwabazibonye zaraciye kuri TND nazisize kuri page yanje hama izindi zikurikira ntizabonetse sitwe twagisha maze mvirize ndakugereza kandi nibaza ko kino kintu kitategerezwa kuza ngaha muri Conference de Presse nimba wari ufite ikibazo ayo yose no media wayasanga hamukazobabwira inbox uravyumva mu bisanzwe nuko kimwe ku kindi episode twarazikoze hanyuma hasohoka 8 twari dusigaranye episode zika 19 zategeza kuzosohoka nako 11 zagisigaye twakoze 19 hama episode 11 zagisigaye twagize ikibazo zirafudika mu mashini zifudika amasaka naho twagishyize bose hama tureka ko dushaka kwanda kwipostinga rero byose nimba yuko umuntu atibonye muri filime yafuditse nanjye yasize mu mitahe irengeye miliyoni 10 yote za muri Conference de Presse akanyagiza ko nimureshi ndimureshi kubiki kandi bitaraye ndabishaka Kiza abandi zabonetse izo nde zafuditse kubera. basi wipfuza ikibazo Nyene wose babimenye ubese bwawe bw'amanyanga zaza. None ariko abatera imije amadrama yangize aje postinga he. Bizacu by'amani iki nawe adobisira iki adobisirawe. ugane pembe unano yatenda sigurira abantu mwarimu viens viens sana kukurete nawe mwarimu ndani sikupiga viens bimeze gute iyi filime intare ni filime yakozwe mu buryo bwemewe n'amategeko nta mukinnyi n'umutari hano bivuze jewe mwarimu arabizi iyo mbwa yimbwa iva hivuye n'iziri mu yateguwe gute ikaza gutona press conference waze amafaranga bashize ngaho ahe mwarimu nk'umugabo mugashino ukananira guhagarara uvuga ijambo umeze nje ndakunda amafaranga y'uwanje filime yose yarakozwe uhageze twumvikanye ko atakure uretse nzo batangaye wose amafaranga aranganya yiki sikiliza hano Famba reka si byiza bazayishurize reka yishurize famba mureke yishurize famba yishurize ntaco mureke yishita amahera yiwe famba ayishize akubitwa gute ashaka amafaranga yiwe ukuntu ndabibona bino bintu byamaze kononekana oya Conference de Presse tuyagarike hama bana bafite vurugu zabo nimba bumva bafite ikintu bashikiriza bakeneye kunshikiriza nibaza mwese bababonye bazo barondere hama abantu meko tweze tubisozera ndivyo rero nakubwiye nsishaka nakubwiye nsishaka ukitaka uzozuze nao baadaye wataniita mimi nitakuja inaisha mwarimu abantu baruzi ko bari gaho ugambere ndabashimiye nene nisikilize kwa makini anga hayo mafaranga
nanga igihe urasumba Kisi urasumba Sami urasumba ba Brenda urasumba ba Asta urasumba abo bose nahaye amafaranga yabo bikaba ni mutuzo ntangere uyu munsi rero kuma ikorwa yaba yakavuyo ucyumva kukeneye kundisha amafaranga je unagwaye ugomba kure double ivyo twavuganye vyandiki yonyekano vyanditse nakubwiye ni stop umva yuko ari kibazo zene uratikino gihari banzure kuri abanyamakuru basi bataha bo je navuze ngo nabasezeye mwebwe mwakoze hama niyo vyakenerwa ko tubanda tugira conference de presse maybe hanyuma ego nta kibazo hanyuma ikindi icyo gusa mu gasaba gusa nukugenda mu foto yikava nimba muza kuyipostinga na nyene iboneka no kwagize gutyo ko mutayitwere wafamba warayiza ya mwaniganye mushira nawe twabo ariko veko pesa bari ibintu biri mu mutuzo mwarimu abari ibintu biri mu mutuzo ntangere erega ibintu byose nibigo umuntu avyiteguriye gukoresha umwanya ariko uyu mukobwa uramwihakanye uwo jewe nayo amafaranga yiwe hose nagirije Sami abandi ko nabarishe umusazi none numvikane muvuga ujya uraziko mukavuye umuntu wese acha yitwaza ivyo yitwaza ari kuri kaba ariko mwarimu ntabwo umuzimu umuzimu tuzomukurako